yamaze kuhashika ndavuze ngo ingorane insigisha yamaze kuhashika nukuvuga ngo intango nshasha uhoraho aguhaye intango nshasha imana y'icyubahiro iracyari imana uhoraho aba hafi y'abamwambaza iki ni igihe cyawe cyo gusubizwa ibyawe wanyazwe Zaburi ijana indwi Zaburi ya 107 umurongo wa 20 mstari wake wa 20 havuga ngo inasema arungika ijambo ryiwe akabakiza indwara akabakiza kuja mu vyobo vyabo hulituma neno lake huwaponya huwatoa katika maangamizo yao ngiriro muri kumuti yarungitse rigukiza kandi rikagutabara mweleze aliye karibu yako oh haleluya na kukuponya tena la navuze ngo yarungitse rigukiza kandi rigutabara ametuma neno la kukuponya tena la kukusaidia biranditswe mu ijambo ry'Imana inaandikwa katika neno la Mungu yarungitse ijambo ryo kugukiza indwara ametuma neno la kukuponya magonjwa no kukudelivra ngo ntuje mu vyago na kukuweka huru usiende maangamizo mwene data yarirungitse mpendo amelituma namba hari indwara ugomba gukira yarungitse ijambo kama kuna ugonjwa namba hari ubukene ugomba gukira yarungitse ijambo kama kuna ukosefu namba hari ikintu wizere yarungitse ijambo kama kuna kitu na mu yandi majambo yarungitse agapake kwa maneno mengine ametuma kitwa ijambo ambayo inaitwa neno karimo gukira kuna karimo no kurindwa na kuna kuchungwa pia karimo gukira ubu kuna kupona sasa karimo no gutabagwa ejo na kuna kusaidiwa kesho ndavuze ngo akira inyishu yawe pokea jibu lako pokea jibu lako akira inyishu yawe pokea jibu lako uyandi majambo kwa maneno mengine ni wenyene yarirungikiye wewe amekutumia neno abo yarirungikiye wale ambao wametumia neno ndagomba kuona abo yarirungikiye nataka nione wale ngomba ndabe ko bari ngaha nataka niwaone kama ndagomba ndabe ko bashoboye kuza nataka nione kama wamefika ndabira ko muri kumwo yarirungikiye angalia kama mko pamoja na muri kumuvuga uti amen ari ngaha kama mko pamoja sema amina yuko hapa yarirungitse amelituma yarirungitse amelituma yarambwiye aliniambia ubwira abantu banje uambie watu wangu kuko si gwawe sio watu wako nabarungika ijambo nimewatumia neno iryo jambo ririmo ico bakeneye cyose ndani ya neno hilo iryo jambo ririmo ico bakeneye cyose ndani ya neno hilo mna ico bibuka ibyo bibagiye yale ambao wamesahau kuko ashoboye gukora kwa sababu anaweza kufanya ibiruta zaidi sana ivyo biyumvira yale wanayofikiri ivyo basavye yale wanayoomba ibiruta zaidi sana ivyo abikora mu ijambo hiyo anaifanya kupitia neno lake ko yarungitse ijambo rero hivi ametuma neno lake sasa ukabuzi ko yarikurungikiye unajua kwamba amekutumia neno bega nirihe yakurungikiye je amekutumia neno lipi barizo muri kumuti nirihe yakurungikiye muulize aliye karibu yako amekutumia neno lipi uko ni wamenye iryo yakurungikiye ukijua lile ambalo amekutumia ni wamenye iryo yakurungikiye ukijua lile ambalo amekutumia urabukiza utakuwa umepona tayari urakira indwara utapona magonjwa ukire no kugwa muri ico cobo utapona kuangamizwa katika shimo hilo umutego satani yari yateze mtego ambao ibilisi alikuwa ametega ibyago biri imbere yawe matatizo yaliyo mbele yako jambo iragukijije neno limekuponya yarirungitse amelituma benshi murindire ko Imana igenda hagati yanyu wengi mnangojea Mungu abandi murindire kumva mumerereje wengine mnasikia mmesisimuka abandi murindire kumva ikintu kikubita mu nda wengine kusimusikia kitu kimepiga tumboni byose ni vyiza hayo yote ni mazuri naje ndavyifuza na mimi natamani ariko mbere ko ivyo ndabibona lakini mbele nione mambo yamaze kurungikisha amekwisha kutuma neno lake hari ijambo maranye iminsi ririmo gukira kwawe kuna neno ambalo mnaweza nalo siku ambalo mna uponyaji wako ni jambo ririmo guérison ririmo na délivrance ni neno ambalo mna kupona na ufungulifu Imana ihabwe icubahiro Mungu wetu apewe sifa ni sanduku katika sanduku yaje yanditse ku izina ryawe ambayo inaandikwa jina lako kandi yanditse ko na adresse tena inaandikwa na adresse yako ndavuze ngo iyo pake yaje yanditse ku izina ryawe na adresse nasema pake hiyo inaandikwa jina lako na adresse yako namba abana b'abantu babishobora kama wanadamu wanaweza bagacisha muri za DHL wanapitisha DHL Skynet FedEx UPS
va postale zinyaruka, maposta ambayo inaenda haraka, fax n'ibindi nk'ibyo, telegram, bakabishobora. Wanaweza abejo bundi watu wa jana, Imana Mungu yarirungitse, ametuma neno. Ni wewe nyene uri hawe, ni wewe ndiye umepewa neno hilo, kandi uzorikurikira kuri DVD, na yule ambaye atapata kwenye DVD kugiye chimpembu, au kwenye kuri mwiradio, au kwenye radio, canke mu buryo bumwe canke ubundi, kwa namna moja abazorisoma mu gitabo, wote watakaoisoma katika kitabu, ryaje ku izina ryawe, kandi ryaje ku adresse yawe, adresse yako. Ndavuze ngo ryaje, nasema limekuja, liko adresse yawe, liko n'izina yawe, liko kwa jina lako. Ntibihenda, umumarayika arazi adresse yawe, anajua adresse yako. Ndashobora kuba ntazi aho uba, urashobora kuba utazi yomba, ariko iri jambo riraza aho uri, yarikurungikiye. Umviriza abo yarirungikiye. Reka dusome muri Zaburi 7, Zaburi ya 7 ku murongo wa 17, mstari wa 10, haravuga ngo ibijuju bibabarizwa ibicumuro byavyo n'ukugabitanya kwavyo, imitima yabo ihura ivyo kurya vy'imyuga yose, bakegera amarembo y'urupfu, maze batakambira Uhoraho muri ayo magorwa yabo, abakiza amarushwa yabo. Arungika ijambo ryiwe, akabakiza indwara, akabakiza kuja mu vyobo vyabo. Abo nibashimira Uhoraho ukugira neza kwiwe n'ibikorwa bitangaje akoreye abana b'abantu. Nibatanga ibimazi vyo gukenguruka, bakwize ibikorwa vyiwe mu kuvuza impundu. Abamanuka baja mu kiyaga, bakagendera mu mato, bakadandariza mu mazi agaranzuse, abo babona ibikorwa by'Uhoraho n'ibitangaza vyiwe mu idamu, kuko avuga ijambo akavyura inkubi y'umuyaga, ishira hejuru imipfunda yayo. Baraduga bakaja nko kwijuru, barasubira bagacokera, bakaja nk'ibwina, imitima yabo ikayagishwa n'umubabaro, bakazungasunga irya nino, bakadambagira nk'imboregwa, ubwenge bwabo bwose bukazimira, maze batakambira Uhoraho kuri ayo magorwa yabo, abakiza amarushwa yabo. Inkubi y'umuyaga ayihindura gahwekere, bituma imipfunda yaho itekereza, maze banezerwa nuko habaye agacerere, agaheza akabashikana mu cyaro, akabashika niyo baje, wafikisha bandarini. Abo nibashimira Uhoraho, hao wamshukuru ukugira neza kwiwe n'ibikorwa bitangaje akorera abana. Nibamushemagirishe mu ikoraniro ry'abantu, bamushimira aho abakuru bicaye, wamuhimidi katika baraza la wazee. Haleluya, amina, haleluya, haleluya. Umuntu yibere mu bwato, mtu ambaye anakuwa katika bahari, utamenya hagati na hepfo, aujue katikati na chini, hagati mu mazi, katikati ya maji, umenya haruguru no hepfo, aujue juu na chini. Kiretse use birya vyuma vya busol, uwe na ile busol canke GPS, uniko au GPS ikubarira aho ugeze, itakwambia unafika wapi. Umupfundo ukabadugana, mawimbi bate turapfuye, bagira ngo baramanutse, kwenye wanashuka, bakamanuka ibwina, njo wanashuka vilindi, biraheze, njo mwisho. Batakambira Uhoraho, wakimulilia Bwana, akarungika ijambo, anatuma neno, akarungika ijambo, anatuma neno, akarungika ijambo, akarungika ijambo, anatuma neno. Sinzi uri ko araca mu mipfunda muri mwe, sinzi uri ko aragwana n'ibintu muri kige, sinzi biteye ubwo wahuye nabyo mu bupfu bwacu, mu bucucu bwacu, mu kutamenya kwacu, atakambira Uhoraho, akarungika ijambo. Sinzi ugeze gutahura, sinzi wasegesha aho ugeze, kubera gutakamba kwawe yarungitse ijambo, kubera amarira yawe yarungitse ijambo, kubera kuniha k'umutima wawe yarungitse ijambo, riragukiza, riragukiza, itakuponya, rikurinda n'ivyobo, itakulinda yabico buyimvye, kama ni yenyewe walichimba, ico bakwimbiye, ile neno kuchimbia, cyane ico wiyimbiye mu bujuju, wala ulichimba katika upumbavu wako, acha kigukiza, atakuponya na hiyo pia. Navuga ngo hinge ndabi imisi amaze akijijwe, aseme ni acha niangalia siku zena maliza na ukoka, ko yantakambi, ko yubahutse kuntakambi, hivi amenililia, itamuponya kandi rimudeliver, itamuweka huru. Oh, ni wavyemera uvuga amen mwene da, kama nakubali sema amina. Ndavuze ngo akira inyishu yawe, pokea jibu lako.
uribuka ijambo yaguhaye. Unakumbuka neno Hanyuma alilokupatia. y'ivyo hayo iminsi mikuru. Aseme nyuma ya hayo Uribuka ijambo yaguhaye. Unakumbuka neno alilokupatia. Ngo ni murengane. Aseme Uribuka ijambo yaguhaye. unakumbuka neno alilokupatia. Ngo nturi wenyene. Hauko pekee. Uribuka ijambo yaguhaye. Unakumbuka neno alilokupatia. Urabyibuka mwene data. Unakumbuka mpendo. Ibuka ya majambo yose yabahaye. Kumbuka yale maneno yote Ngo vuba cyane aliyokupatia. arahagurutse gutabara. Uribuka upesi sana ijambo yaguhaye. Kumbuka neno Ibuka ijambo yaguhaye. Kumbuka neno Rivuga ngo alilokupatia. narumvise ibyawe. Aseme nilisikia mambo yako. Narumvise ibyawe. Nimesikia mambo yako. Haleluya. Sifa kwake Mungu. Numvise amaborogo yawe. Alisikia malalamiko yako. Ibuka mwene data. Ibuka ijambo yakurungikiye. Kumbuka neno alikutumia. Ntibyataye garanti. Haikupoteza Ntibyaba garanti. expire. Haikuwa Kabya binini expire. by'abaganga. Kama ile Bimwe bavuga ngo ni vidonge imyaka vy'abaganga. 5. Aseme miaka 5. Bakongera ko n'amezi 6. Wanaongeza na miezi Oyaye. 6. Ijuru n'isi bisovaho. Mbingu na nchi zitapita. Ijuru n'isi bisovaho. Mbingu na nchi Ariko zitapita. nta n'akadome. Lakini Nta hakuna hata n'agakwabu. nuku, utakuwa hata Kasova nukta. ku ijambo ryiwe Utakayotoka kwa yakurungikiye. neno lake alilokutumia. Mbarizo muri kumutumbira uraryiwe. Mweleze ale karibu yako, je, unalikumbuka? Sinshobora kuri kubarira. Mimi siwezi kueleza. Kuko ryari ku izina Kwa ryawe. sababu jina lako lilikuwepo. Nawe ntuzi iryo nabariwe. Na wewe hujui Kuko ryari ku izina kwa sababu jina ryawe. langu lilikuwepo. Oh haleluya. Sifa kwa Ntuzi Mungu. iryo mbariye mu ijoro Haujui byose. nieleza nini? Ntuzi iryo Usiku mbariye ndi mu nilipoamka. muduga ndiko ndaza. Wala garini Natwe nilipokuja. sinzi iryo Na mwavuganye. mimi sijui mmezungumza Icozi ni nini. kimwe. Ijuwacho ni Yambwiye kimoja. ngo Aliniambia ntutinye. usiogope. Ryari kwawe. Ilikuwa Riri ku yako. izina ryawe. Jina lako Kandi liko. ku adrese Tena yawe. iko kwenye adrese. Haleluya, Sifa kwa haleluya. Mungu. Haleluya. Ibi birahambaye mwene data. Haya ni ya maajabu wapendwa. Ibi bimenyeshejwe kugira ngo umenye iryawe naho ribitse. Umefahamishwa haya ili ujue Umenye aho lako limefichwa ribitse. wapi. Ili ujue Kugira ngo limefichwa ushobore wapi. kuryakira. Ili ujipokee. Maze ukire Ili upone kandi utabagwe. tena usaidiwe uwe huru. Ikibabaje naho rizanye ubukiza no gutabara. Cha kuhuzunisha angalako linaleta uponyaji na Utabizi. kusaidiwa. Asielewa Utabimenye. kama haujui Uracari mu ngorane. ungali katika shida. Nkuko handitswe. Kwa sababu Ngo imeandikwa abantu banje bishwe no kutamenya. neno linasema kwamba watu wangu wanaangamizwa kwa sababu ya kutokujua. Ewe gusonza kandi usindya ku isahani. Jua kuwa na njaa na uko na chakula kwenye sahani. Ewe gupfira aho ari gukirira. Kufia kwenye ungeponea. Ewe kugorerwa aho Kusumbukia wategure kwenye guhezagirira. ungebarikiwa. Imana idufashe cyane. Mungu atusaidie sana. Imana idufashe cyane. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Amina. Haleluya. Mbare muri kumutisi ndi muri abo bapfa. Mweleze ale karibu yako, mimi si Ndimubakira. miongoni mwa wale Ko wanaokufa, namaze bali kumenya. niko miongoni mwa wale wanaopona kwa sababu Abantu nimekwisha b'Imana kujua. bishwe no kutamenya. Watu wa Mungu Ariko je wanawapa namaze kuko kuelewa, kurimenya. lakini mimi nimekwisha kuelewa. Ndaryibutse. Nakumbuka. Ndaryibutse. Nakumbuka. Ndaryibutse. Nakumbuka. Ndaryibutse. Nakumbuka. Bene data. Wapendwa, Ukwizera ijambo kuamini neno nivyo bituma uronka igitangaza. itasababisha upate Bene muujiza intsinzi yawe. na ushindi wako. Turayibona henshi mu butumwa bwiza. Tunaiona fasi nyingi katika Yesu Injili. yabwira abantu. Yesu aliambia watu, Kwizera kwawe kuragukije. imani yako imekuponya. Ugenda bikubere nkuko wizeye. Nenda iwe kwako kama vile Ndavuze unavyoamini. wowe wakirira ijambo bikubere nkuko Iwe wizeye. kwako kama vile unavyoamini wewe umepokea Shakira ujumbe huu. igitangaza cawe. Pokea muujiza Shakira inyishu wako. yawe. Pokea jibu lako. Bari muri kumutereka ku nkoma ndiko ndakira. Mweleze ale karibu yako, usiniguse, mimi niko napokea. Haleluya. Kwizera kwawe kuragukijije. Imani yako Bikubere nkuko imekuponya. wizeye. Iwe kwako kama vile unavyoamini. Haleluya. Amina. Uku kwizera kuza gute? Je, imani huja Abaroma namna gani? 10 Warumi 10 aravuga ngo inasema ukwizera kuzanwa no kumva. imani huja kwa kusikia No kumva ijambo rya na kusikia Kristo. neno la Kristo. Imana yacabwa icubahiro. Amina. Imana yacabwa icubahiro. Sifa kwa Yesu. Nico gituma. Ndiyo sababu, Nico gituma ndiyo sababu ukwiye kuguma urondera. unapasha kuendelea Kuko kutafuta uku kwizera, hii imani. uku kwizera kwawe Imani yako guhagaze ku kumenya kwawe. inasimama kwa kujua kwako. Ndavuze ngo kwizera kwawe Nasema imani yako ntiguhagaze ku gusenga cyane kwawe. haisimami kwa maombi yako Guhagaze mengi, ku kumenya kwawe. inasimama kwa Mu fahamu. Baheburayo 11 Waebrania umurongo wa mbere mstari wa kwanza havuga ngo inasema, ukwizera imani ni ukumenya neza. ni kuwa na hakika. Ukwizera Imani ni ukumenya ni kuwa na neza. hakika. Mu Cyongereza bavuga ngo is being sure. Inasema kama Kiswahili kabisa, ni kuwa na hakika. Mu Gifaransa ni gute? Kifaransa anasema nini? La foi c'est la ferme assurance. Nayo inasema kama Kiswahili. Haleluya. C'est la ferme assurance. Ni kuwa na hakika. Kumenya kutagabanije. Hakika Kudahungabana. isiyocheza wala kupunguka. Barizo muri kumuti uziki. Muulize ile karibu yako, unajua nini?
kuko aho ugeza kumenya popote ambapo unafikia ni ugeza kuronka, hapo ndipo utapokea. nta kindi ndiko ndakomera induru. Ndagomba ngumenye, nataka ujue, umve ndababwire. sikiliza niwaambie, barya abantu ba DHL ba Skynet bande DHL Skynet na wengine, kubera baba barishe, kwa sababu wamewalipa, kubera kimwe mu byo bagwanira n'umwanya, kimoja wapo ambacho wanapigania ni wakati. Yuge kurungika mvana kugira ngo jana hanaka niho banyarutse, wanakuambia peleka nafasi fulani, wanapeleka upesi, kwa siku 3 itakuwa abandi ati mu minsi 2 babagushikiye, au wanasema siku 2 itakuwa imekuwa. Imana ishimwe cyane, Mungu asifiwe. nabo riyo bishitse, ikifika ikintu cyambere bakora, kitu cha kwanza iyo wanafanya, bafise telefone, kama wana simu baguhamagara, wanakupigia simu, bati naka sasa fulani, hariyo pake yawe ngaha, na pake yako hapa, hariyo telefone, kuna simu ijuru ryarungitse ambayo mbingu imetuma. Aha ndiko ndatelefona aba, hivi niko napiga simu, jaje imekuja yo kugukiza, ya kukuponya, no kugutabara, na kukusaidia. Niwa bimenya ukijua iyo kanseri irakira, niwa bimenya icyo kirwara kirakuvako, niwa bimenya hari ikintu gihinduka mu gingo bwawe, urugo rwawe rurakira, amashuri yawe arahinduka, akazi kawe karahinduka. Umviriza, sikiliza, nazanye telefone, nimeleta simu, ndaguhaye telefone, nimekupatia simu, naigushikirije, nimekisha kufikishia, nimuvugane, zungumza nayo, pokea. Haleluya, sifa kwa Yesu. umutamu umwe, mzee mmoja bamuhaye telefone, walimpatia simu, baramutelefonera, wakampigia, baramuha, wakampa, bativugana n'umwana wawe Canada, na mtoto wako Canada, acayishira mu kwa, akaiweka hapa, ati inka ziragwaye, ngombe mutama kazararwaye, abana bararwaye, nakakandi bagakuye mu ishure, turakeneye imbuto zo guteragira,